Mutanga Nord haraje abantu baramena umuryango barapakira ibiri mu nzu barasahura. Ni bande abo bantu baje gusahura iwanyu? Uba mwaramenya bari bo? nukuri atari inkuru mbarirano urabona hondi taco namenye. Umuntu bashoboye kumenya n'umukuru wa le procureur général de la République, niwe bavuga ko yaje hanyuma bakugurura inzu bakoresheje meleze, hanyuma bamaze kuyugurura barapakira ibintu byose byarimo. Mugabo inkuru y'umwana isubira inyuma, bari baje kuyinga riheze, baje gutata, bararaba baruguruza n'iyo meleze, bahejeje bararaba ibiriyo, barasubira barugara baragenda. Niho rero bagaruka ku munsi wa gatatu, si ku munsi wa kane, ni ku munsi wa gatatu, baca barasubira bakoresha meleze mu kugurura, baraheza baca batangura gupakira, tangura amagroupe electrogene yariho, basubira ibyo mu nzu barabipakira barabitwara. Rero sindi bumenye ngo ni bande, uwo nshobora kuvuga niwe uwo wenyene yabaserukira ari we yari abatwaye. Procureur General wa Repubulika. Hari icyo bavuze babikoreye? Ntacyo bavuze na gatoyi babikoreye. Barashitse barapakira baratwara. Mugabo dusubiye inyuma, uwo mu procureur général wa Repubulika numwe yaca muri za manza zacika mu 2020, bimwe vyerekeye ivya 2015 n'izindi manza bazuye zari zerekeye 1993 vyerekeye urupfu rwandadaye n'ubwicanyi bwakurikiye. Niwe rero yari yaziciye, kandi igitangaje nuko murazi mwese zirya manza ingene zacitse, ntibigeze abazicibwa babahamagara ngo biregure, ngo bamenye ivyo babagiriza, ngo biregure. Barangiye les avocats yuko binjira aho bacira imanza kugira ngo bumvire ivyo batwagiriza, hanyuma ziracibwa ntizasomwa, ntibamenyesha ivyavuyemwo muri izo manza, ntibemera nuko abantu bashobora kunguruza. Ivyo byose urumva ni ibintu bitaciye mu buryo na gatoyi. Bivuga yuko uyu munsi sinovuga ngo bariko bakurikiza imanza, kuko imanza twebwe tuvuga yuko izo manza tutazizi, tuvuga yuko izo manza zitarahera, turindiriye yuko bazica bakazitumenyesha natwe tugashobora kugira kunguruza. Murumva ni ibintu bitaciye mu ntumbero na gatoyi. Sinumva rero ingene bosimbira ku tuntu twacu bagatwara, ntituzi iyo bajanye. Izo nivyo twibaza twebwe. Mwe mwitwa ko mwakiriye uruhe rubanza mwe nabo muri kumwe? Jewe nta rubanza runsiga. Baranjiriye ngo
urwo muri 2015, bimwe vyerekeye manda ya gatatu, baranjiriye urwo kwa Ndadaye, urubanza nari naravuyemwo, uko aho abandi bazicibwa mu 1998, jewe nari nibereye mu Burundi. Nta mushingwamanza n'umwe yigeze ampamagara ati ngo wewe witabe muri iki kintu. Jewe mbona yuko ari agatotezo, ntazi iyo kavuye, ngira ngo gaturuka mu vy'ibihumbi 2015, aho je nkahagararira ibwirizwa shingiro, ngavuga ndi ibwirizwa shingiro jewe sinjya murisenya, kandi narahiye kurirwanira no kurishigikira. Jewe izo manza zose nta na rumwe rundaba, haba urwo mu 1993, habaye ankete nyinshi, habaye amatohoza menshi, harabaye amatohoza ya ONU. Iryo tohoza rya ONU nta na kimwe jewe rimbugako. Harabaye muri 1994 itohoza ryagizwe n'ama ONG 6 akomakomeye y'isi yose. Ayo yose nta na rimwe ryansanze ku ikintu jewe. Harabaye itohoza rya Parquet General, ryari rirongowe n'umushingantahe Barenga, akaba ari kumwe n'umushingantahe bari bwegure, n'uyundi mu kolege wa Bareha. Izo zose zaciye zibinkura ko nari mu Buganda, naciye nitahira, ndashika ndakora mu Burundi, ndashinga amashirahamwe, ndatoka mu budepite, ndaba mu icegera cy'umukuru w'igihugu. Ivyo vyose iyo mba nari mfise ikintu kinyagira, sinari kubikora. Nico rero nagomba gushikiriza abarundi bose, cyane cyane umukuru w'igihugu, yamasemerera yuko imanza zogenda neza, kugira ngo bareke kudushirako imanza zitatohojwe, imanza z'akarengane.